izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Nimuhorane Umukama. Bavukanye mwese muryango w'Imana, turakoraniye muri ingoro y'Umukama kuri Dominika 13 yo mu mwaka w'amasabamana B. Tuje kuninahaza Umukama, tuje tugana Umukama, turengukanye ubumuga bwacu n'ingwara zacu zose. Tuje gusaba Umukama ngo adukize, maze amaze kuduha ubuzima natwe tube abatanga ubuzima. Ijambo ry'Imana tuzirikana uyu munsi rirabidufashamwo. Icyo Umukama dusaba ni ukwemera. Umukama adusaba ukwemera. Muze rero twinjirane muri inkuka y'imisa ukwemera gukomeye, kugira ngo dushobore kugabana urwo rukiza, tugabane ibyiza by'Imana. Igicumuro n'intambamyi nico kitubuza guhura n'Imana ngo idukize. None rero duhere kugusaba ikigongwe, tugaya akabi kacu, tubone guhereza inkuka y'imisa n'umutima unogeye Imana. Ndirega ku Mana rugira byose, Imana rugira byose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu ituronse ubuzima bw'amaho. Imana ininahazwe mw'ijuru,
dusabe. Mukama, mu kuduha inema yawe warashatse ko tuba abana b'umucyo, turakuzamvye rero uduhe kudasubira kugwa mu muzimagiza w'ikinyoma, uturonse riho kwama dusayangana mu mwaka kawukuri, tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ubwitonzi. Imana siyo yaremye urupfu, Imana siyo yaremye urupfu, byongeye ntishima kubona bapfa. Ibiremwa byose Imana yabiremeye kubaho, kandi ibyaremwe hano ku isi ni byiza. Nta bumara bwica buri muri byo. Urupfu narwo ntirwiganje ku isi, kuko ubutungane buzokwamaho. Ego cyane, Imana yaremeye umuntu kwamaho, yaramwishushanije ko ngo ase nayo. Ishari rya Shetani niryo ryakweze urupfu ku isi, nabo abayiyeguriye rurabahitana. Iryo ni ijambo ry'Imana. ndaguhaya Mukama kuko wambogoye. Ndaguhaya Mukama kuko wambogoye. Ndaguhaya Mukama kuko wambogoye, ntiwampaye amenyo y'abansi. Ndaguhaya Mukama kuko wambogoye. Mukama wakuye ubuzima bwanje mu kuzimu, unsubiza ubuzima nahariko ndamanuka mu cobo. Ndaguhaya Mukama kuko wambogoye. Turarangira Umukama mwebwe bayoboke biwe, nimukenguruke mu kwibuka ubweranda bwiwe. Ndaguhaya Mukama kuko wambogoye. Nkako ishavu ryiwe ntirimara akanya, ariko ubuntu bwiwe n'ubw'ubuzima bwose,
ku mugoroba hagorobeza amarira mu gitondo hakazinduka akanyamuneza. Mukama nyumviriza ungirire ikigongwe, Mukama nuntabare, warahinduye ikigandaro canje ukigira intambo, sinzokwegera numa. Ibyo dusoma mu ibaruwa rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, nk'uko muri abambere muri byose, mu kwemera, mu gutegera ijambo ry'Imana, mu bumenyi, mu mwete no mu rukundo mufitaniye nk'uko naruberetse, n'ubu murabe abambere mu gutanga mutitangiriye itama. Nkako nanone murazi namwe nyene ingene umukama wacu Yezu Kristo yitanga atitangiriye itama. Yarahatunze arahava yigira umukene kubera mwebwe, kugira ngo ubukene bwiwe bubatungishe. Singize ngo ni mworohereze abandi, namwe mwikokore. Ibikenewe nuko mworinganira. Umusesekara wanyu niwunganire ubukene bwabo, kugira ngo umunsi uri izina umusesekara wabo uze wunganire ubukene bwanyu, habe habonetse uburinganire nk'uko byanditswe ngo uwari yimbuye byinshi ntaco yongeyeko, nawe uwari yimbuye bike ntiyakehaniwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukiza wacu Yezu Kristo yaratsinze urupfu, akaboneshereza ubuzima kubera inkuru nziza. Nimuhorane umukama. Ivyo dusoma mu Injili nyeranda yanditse Mariko. Yezu agarutse hakuno mu bwato, abantu isinzi baramukikiza, nawe aguma ku nkombe. Haza rero umwe mu bakuru b'isinagoga yitwa Yayiro, abonye Yezu amugwa ku nyundo, aramutakambira ashimitse ati, akigeme kanje n'ubukoba kacikanye, ntabara uze ukankoreze kukuboko gakire ntigapfe. Yezu rero ajana nawe, nabo abantu igihugu
bagenda baramubandanira ko irya nino. Hagasangwa harimo umugore yari amaze imyaka 12 arwaye umugongo. Yari yarigeze kwivuza ku baganga benshi, biba mbere ari byo bimusonga. Yari yagize kubikokorera no kubura mitende, vyarwanya ariho vyunyuka. Aho yumviye ivyo bavuga kuri Yezu, amuca inyuma mw'ishengero ry'abantu, amukora kumutamana. Aho hose yibwira ati, ninahirwa ngakora kumutamana wiwe nzoca nkira. Buno nyene yandwara ikirayonga, kandi nawe yumva ko mu mubiri yakize bwa bumuga. Buno nyene Yezu acayiyumvamwo ubushobozi bumuvako. Ahindukira mw'ishengero arabaza ati, ninde ankoze ku mpuzu? Abigishwa biwe bati, ubonera ishengero ry'abantu bagenda barakugwako, hanyuma ubaze ngo ninde ankoze ku mpuzu? Ariko we areraguza hose kugira abone umwe yari yamukoze. Nyamugore we yarazi vyabaye, ubwo baburamutekera aza arajugumira, yikubita ku nyundo ziwe, aramwiganira vyose. Yezu nawe aramubwira ati, ukwemera kwawe kuragukijije mwananje, igira amahoro, ukire neza ubumuga bwawe. Ataraheza no kuvuga, abantu ba wa mukuru w'isinagoga baraza bamubwira bati, umwana wawe yahwereye, ntiwirigwe urazembagiriza ubusa umwigisha. Yezu yari yumvise iyo mbitsi, abwira nyamutware w'isinagoga ati, ntusimbwe n'umutima, emera gusa. Araheza ntiyagira uwakundira ko bajyana, atari Petero na Yakobo na Yohani mwene wabo na Yakobo. Bashitse mu nzu y'umukuru w'isinagoga, Yezu abona abantu bakubita irya nino barira bavuza amaruru. Arinjira ati, urwo rwamo n'ayo marira n'ivyiki? Umwana ntiyapfuye, arasinziriye. Nabo baramutwenga. We rero abataramuye bose, ahasigaza se na nyina b'umwana n'abari bamuherekeje. Araheza yinjira aho bari barambitse wa mwana, amufata ukuboko, aramubarira ati, talita kumi, bivuga ngo haguruka wa mwigeme, ndabikubwirije. Buno nyene umwana arahaguruka, aragendagenda. Yari amaze imyaka 12. Baraheza bo barumirwa bwumigwe. Yezu arabihanikiririza ashimitse ngo ntihagire ubica n'ikanda, ababwira no kugaburira nyamwana. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Haguruka wa mwigeme, ndabikubwirije. Bavukanye muryango w'Imana, inkuru nziza duhejeje kumva itweretse Yezu akijije umugore yari amaze imyaka 12 arwaye umugongo. Imutweretse kandi asubije ubuzima umwana yari ahejeje gupfa. Dufatiye aho nyene dukure inyigisho zibiri nyamukuru muri ibi bisomwa duhejeje kumva. Inyigisho ya mbere, kudasimbishwa umutima n'ibigeramiye ubuzima bwacu, ariko tukemera Yezu Kristu. Kudasimbishwa umutima n'ibigeramiye ubuzima bwacu, ariko tukemera Yezu Kristu. Aciye kuri uyu Yayiro twumvise mu nkuru nziza, Yezu aduhamagarira kudasimbishwa umutima n'ibigeramiye ubuzima bwacu,
ariko tukemera. Imvo ya mbere yotuma tudatinya ngo dusimbishwe umutima n'ibigeramiye ubuzima bwacu, indwara n'urupfu, nuko kumwe n'uyu mwanditsi w'igitabo cy'ubwitonzi twumvise mu gisomwa cya mbere, turemera ko Imana atariyo yaremye urupfu kandi idashima abapfa, kuko yaremeye umuntu kwamaho ikamwishushanya ngo ase nayo. Ngiyo imvo ya mbere yotuma tudasimbishwa umutima n'ibigeramiye ubuzima bwacu. Imana siyo yaremye urupfu, Imana yaremeye umuntu kwamaho, kandi ntinezerezwa n'abapfa. Nayo nyene iravyivugira aho igira iti, sinshaka urupfu rw'umunyakabi, ariko nshaka ko yigarura ngo abeho. None rero bavukanyi, ko Imana atariyo yaremye urupfu kandi ikaba yaremeye umuntu kwamaho, nico gituma tutoterwa ubwoba ngo dusimbishwe umutima n'urupfu, kuko rutari mu mugambi w'Imana ku muntu. Nta bubasha urupfu ruheza ngo rutugireko, kuko umugambi w'Imana ari utegerezwa kuranguka. Ngiyo imvo ya mbere yotuma tudatega ubwoba n'ibigeramiye ubuzima bwacu, yotuma tudatega ubwoba n'indwara, tudatega ubwoba n'urupfu nyene. Imana yaremye umuntu ngo abeho, Imana yaturemeye ubuzima, Imana ikidushakira n'ubuzima, kandi Imana iri hejuru ya vyose, Imana ishoboye vyose, nico gituma umugambi wayo ari ubwirizwa kuranguka. Nta wotega ubwoba rero n'ivyo vyose bibangamira ubuzima, kuko Imana iri hejuru yavyo. Iyindi mvo kandi hambaye yotuma tudasimbishwa umutima n'indwara n'urupfu, eka n'ivyo byose bibangamira ubuzima, nuko twemera Yezu Kristu, tukemera ko muri we Imana yatsinze ivyo vyose bihungabanya ubuzima bw'abantu. Turemera Yezu Kristu, tukemera ko muri Yezu Kristu Imana yaratsinze ivyo vyose bibangamiye ubuzima bw'abantu. Ngiyi yindi mvo ihambaye yotuma ingwara n'urupfu bitadutera ubwoba. Ngo ishyari rya Shetani niryo ryakweza urupfu ku isi. Shetani yashaka kugwanya umugambi w'Imana, ishaka kugwanya Imana. Kugira ngo igwanye umugambi w'Imana, yaciye ifata intumbero yo kubuza umuntu kwamaho mu kwinjiza urupfu ku isi. Shetani yaciye ituma urupfu rwinjira ku isi kugira ngo ibuze umuntu kwamaho, maze igwanye uwo mugambi w'Imana. Yezu rero yaciye aza ku isi kugira ngo abohore umuntu, amukure muri izo mvuto z'urupfu Shetani yari yamushizemwo, maze abandanye amuronsa ubuzima kugira ngo umugambi w'Imana uranguke. Yaciye aza ku isi kugira ngo ivyo byose Shetani yari yaciye ko kugira ngo yice umugambi w'Imana, Yezu abipfisha ubusa, maze umugambi w'Imana ubandanye uranguka. Ivyo nivyo Yezu ariko ararangura, nkuko inkuru nziza y'uno munsi ibitubwiye. Uyu mugore twumvise mu nkuru nziza, ingwara yiwe yari yabaye akayobera abahinga. Twumvise ko vyose yari yagerageje bikanka, ariko bikabandanya vyunyuka.
ariko kubera ukwemera apfuye gukora gusa ku mpuzu ya Yezu aciye akira. Yezu arakora n'igihe abahinga bose b'abantu bananiwe. Yezu arakora n'igihe abahinga bose b'abantu bananiwe. Arakijije uyu mugore, aramusubije ubuzima. Ariko rero abantu bo mu gihe cya Yezu ntibemera ko Yezu yoshobora no gusubiza ubuzima uwapfuye, kuko ivyo biyumvira ko bidashoboka. Nico gituma nk'uko tuvyumvise, aba bantu babwiye Yayiro ngo reka kwirigura zembagiriza ubusa umwigisha, kuko umwana wawe yahwereye. Mu yandi majambo, ubu nta kigishoboka, reka kwirigwa uramuzembagiriza ubusa. Ariko nk'uko tuvyumvise, Yezu apfuye kumufata ukuboko acavuga ati, haguruka wa mwigeme, ndabikubwirije. Ngubwo nyene wa mwana aciye ahaguruka atangura kugendagenda. Nico gituma abantu ngo baciye bumigwa bwumigwe, kuko ivyo ntaho bari bwabibone, naho vyari bwakaboneke. Yezu rero arerekanye ko afise ububasha ku ndwara no ku rupfu. Arafise ububasha kuri ivyo vyose bigeramiye ubuzima bw'umuntu. Ubwo bubasha yarabugaragaje cyane cyane bimwe bihebuje mu gutsinda urupfu, akizura wenyene mu bapfuye. Aho niho yatsinze gose akabohora abantu mu gutsinda urupfu n'ivyo vyose bibangamiye ubuzima bwabo. Ari naho Pawulo Mweranda ahava akagira ati, urupfu rwaramizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, umugera wawe uri hehe? Tubisanga mu ibaruwa rya mbere yandikiye Abanyakorinto igabane c'15 akarongo ka 54 na 55. Ahandi naho agacagira ati, nta n'ikintu na kimwe cyo dutera ubwoba kubera Yezu adukunda, nta n'urupfu, eka nta n'ikindi na kimwe kibaho. Bavukanyi, icyo Yezu asaba nk'uko abigiriye Yayiro ni ukwemera gusa. Yezu asaba ukwemera, ni ukuvuga igikenewe cyonyine kugira ngo indwara n'urupfu eka n'ibindi byose bibangamiye ubuzima bwacu ntibisubire kudutera ubwoba, nuko twemera ko Yezu ashobora gukiza indwara zose no gusubiza ubuzima wapfuye. Ngicyo icotuma tudasubira gutega ubwoba n'indwara n'urupfu n'ibindi byose bibangamiye ubuzima bwacu. Kwemera ko Yezu ashobora gukiza indwara zose kandi agasubiza n'ubuzima wapfuye. Nidusabe rero ukwemera kugira ngo ntidusubire kugira ubwoba, ariko nyabuna Yezu agume adukiza indwara n'ubumuga bwose. Ngiyo inyigisho ya mbere. Inyigisho ya kabiri, duhamagariwe kwigana Yezu mu gutanga ubuzima. Duhamagariwe kwigana Yezu mu gutanga ubuzima. Nk'uko twamaze kuvyumva, ishyari rya Shetani niryo ryatumye urupfu rwinjira mu isi. Ikiranga Shetani ni inzigo, urwanko, ishyari, igikenye n'ubundi bube gito butandukanye. Nico gituma nk'uko Pawulo Mweranda bivuga mu gisomwa cya kabiri,
kugira ngo agwanye iyo shetani ayitsinde, Yezu yaciye ahitamwo guca mu nzira y'urukundo, urukundo rutiziganya. Yezu ashima ko abantu baronka ubuzima bakamererwa neza, nicyo ashaka. Nicyo gituma atanga atitangira igitama. Yaratunze ariko arigira mukene kugira ngo ubukene bwiwe budutungishe. Mbere ibyo byamutumye yitanga wese ku musaraba kugira ngo abohore abantu, abahe ubuzima, atanga ubuzima bwiwe, maze abone kubohora abantu, abasubiza ubuzima, abaronsa iteka. Ngugu urukundo rutiziganya, urukundo rwitanga Imana yatweretse. Natwe nyene bavukanye duhamagariwe gutanga ubuzima, duhamagariwe kuba batanga ubuzima. Tumaze kuronka ubuzima, Yezu amaze kudukiza akaduha ubuzima, natwe duca tuba abatanga ubuzima. Yezu ati nimumugaburire. Ahejeje guhagurutsa uyu mwana akamusubiza ubuzima, aciye ababwira ngo nimumugaburire. Ni itegeko abahaye, abahaye itegeko ryo kumugaburira kugira ngo babandanye bamuha ubuzima, kugira ngo babandanye bafasha Yezu gutanga ubuzima, kumuha ubuzima, kugira ngo uwo mwana abandanye amuronsa ubuzima. Nk'uko nyene mwibatisimu Yezu ahagurukije umuntu mu kumuha ubuzima mwibatisimu, acamuha n'iryo teka ryo gufungura ku meza meranda imfungurwa y'Ukaristiya, kuko wahaye ubuzima abandanya afungura ngo aronke ubuzima. Nicyo gituma abategetse kumugaburira. Ni itegeko rero, ni itegeko aduhaye. Turafise uruhara mu gutanga ubuzima, turafise uruhara mu gutanga ubuzima. Ni muri iyo ntumbero mbere Pawulo mweranda adusavye gutabara abakene tukabafasha. Dusabwe gusabikanya, kwitwararikana, gutabara boro, kwitwararika abandi, kwitwararika ubuzima bw'abandi, kubungabunga ubuzima bw'abandi. Imana ntishima ubupfa, Imana itanga ubuzima. Imana ishaka ko abantu bose baronka ubuzima, ntishima rero ko hari ubupfa. Ariko muri twebwe hariho abashima bapfa, hariho abaryoherwa n'abapfa, hari mbere abica abandi bakabaka ubuzima, hari abiha intumbero y'ukwaka ubuzima abandi bakabica, bagashima ko abandi bapfa, bagashima ko abandi babura ubuzima. Bavukanye, ntihakagire uhitamwo iyo nzira yo gukorana na shetani. Kanatsinda mu gisomwa cya mbere twumvise ngo uwiyeguriye ararubona, uwiyeguriye ararubona. Ntihagire uhitamwo rero iyo nzira yo gukorana na shetani, yo gukorera shetani. Ntihagire n'unezerezwa nuko abandi bababara. Ntihagire wigera avuga ngo kazima jewe nifitiye ivyo ndya n'ivyo nywa, abandi n'akazi kabo birabasha. Kuko ngaho wowe uriko urakorana na shetani, wowe uri mu ntumbero ya shetani. Ntihagire rero uwotorana iyo nzira y'ukwica, y'ukwaka ubuzima abandi, ahubwo tube abatanga ubuzima, tube abarwanira ubuzima. Mbere ko twumvise iri jambo, ababijejwe
mu gihugu cyacu ababifitiye ububasha nibahaguruke maze ingingo zifatwe, ntihagire umuntu asubira kubura ubuzima, ntihagire umuntu asubira kumererwa nabi kubera akarenganyo, ntihagire umuntu asubira kubura ubuzima kubera ubutungane budakora, ntihagire umuntu asubira kubura ubuzima kubera abitwaza igikenye, maze ubutungane bukore, kuko ubwo butungane nibwo butuma umuntu wese agira iteka, maze umwe wese yumve ko ugwa ari uruhara, cyane cyane ababifitiye ububasha bumve ko ari cyo babwirizwa guterera kugira ngo batange ubuzima. Nicyo Pawulo aduhamagariye, nicyo Yezu aduhamagariye. Bahaguruke kugira ngo ntihagire umuntu asubira kubura ubuzima kubera ubukunzi bw'inda bw'abantu bikwegera ko byose bagatuma abandi babura ingene babaho. Ababijejwe, abafise ububasha nibumvira ijambo, baheze bahaguruke kugira ngo icyo gikorwa bakirangure, kuko iryo ni itegeko Yezu abahaye, maze bakinge bagwanye uwo wese yihaye ububasha bwo kwaka ubuzima abantu mu kubica, kugira ngo mu gihugu cyacu ntihagire abantu basubira gupfa, ntihagire abantu basubira kubura ubuzima kubera ubube gito bw'abantu. Ese umwe wese yokumva akakamo, cyane cyane ababijejwe, ubutungane bukore, ingingo zikore, ababisha bahanwe, maze abantu bose bagira iteka. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Imana ifise umugambi wo gutanga ubuzima, Imana ifise umugambi w'uko abantu bose baronka ubuzima. Ese iryo jambo twese tworyumva kugira ngo natwe tube abatanga ubuzima. Twibuke wa mwana yagira ati jewe nshaka guhura na shetani kugira ngo ndayigwanye, ndayikubite, ndayivunagure, je mbwirizwa kugwana nayo kugira ngo ndayibuze kuguma yica abantu. Nicyo gituma nshaka ko duhura kugira ngo ndayivunagure. Umuntu akuze yabyumva kubera yari afise ubwitonzi, acaramubwira ato ya mwana ntiwoshobora kuyitega ngo mugwane ngo nigikenye, kuko numubisha, atahubwo ni waba ushaka kuyigwanya, reka ndakwereka inzira. Fata ingingo yo gukora icyiza, yuko amukora icyiza aho uri hose, ugenda uragira icyiza aho uciye hose, ugira neza abantu bose, ubonye amerewe nabi umwitwararike, umufashe, umutabare, ntagire umuntu n'umwe asubira kumererwa nabi ubona. Gutyo rero uzoba uri kuragwanya shetani, kandi aho uzoyibabaza imererwe nabi, mbere uzoba uri kurayomora. Ngiki cyo tumuyituza. Ese natwe bavukanye, natwe uwo mutima woturanga, umwe wese uwo mutima woturanga aho tubaye mu gihugu cyacu, kugira ngo tugwanire ubuzima, kugira ngo dutange ubuzima, maze dufashe Imana muri icyo gikorwa, abantu bose babone kuronka ubuzima. None rero kugira ngo ibyo tubishobore, nimuze muri inkuka y'imisa dusabe ingabirano y'ukwemera, kugira ngo kubera uko kwemera Yezu aheza dukize ingwara zose n'ubumuga bwose, natwe tuve ngaha dukize, tumaze gukira, kandi agakiza abarundi bose ubumuga, duheze tubone natwe kuba abatanga ubuzima. Mutima mweranda aduhe kugura umutima wacu. Amen. Muhaguruke tugaragaza ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende,
ubu naho nimuze dushyire hamwe duhereze umukama ubukene bwacu, ubukene bw'igihugu cyacu n'ibyo byose bitubangamiye, kugira ngo tumusaba no kwemera abidukize. Dawe mweranda, turagusavye ngo uhezagire abo waragije Ekleziya yawe n'ababunganira bose. Buzuze mutima wawe mweranda abashigikire mu butumwa wabatoreye, bashiruke umwete mu kumenyesha ikiremwa cose inkuru nziza y'urukiza rwa Yezu Kristu yadukijije urupfu rw'akagirire atwinjiza mu buzima budahera. Twumvire se dawe. Dawe segaba wa bose na vyose, turaguhereje indongozi z'Uburundi mu nzego zose, kuva hejuru gushika hasi. Turagusavye ubahunde ingabirano y'ukubaha Imana, kugira bamena ntaryo barangura ishaka ryawe mu mirimo bajejwe no mu buzima bwa misi yose. Twumvire se dawe. Dawe muvyeyi wuzuye impuhwe n'ikigongwe, niwerekeze inyonga zawe ku bana bawe bugarijwe n'amarushwa. Uheze uvyure ikigongwe, ubarungikira abavukanye muri Kristu babarasaneko, bigana umwana wawe Yezu yaranzwe no kwitwararika abagowe. Twumvire se dawe. Natwe twese twitavye ubutumire bw'umukama, twisabire inema yo guhinduka. Dawe serukundo, turagutakambiye udusuke ko mutima wawe mweranda, atunyengetere
atubohora akamenyero ko gutsimbatarira mu gicumuro kitugira abaja ba shetani, atugabira ingabirano yo kuduhirwa n'igicumuro, tubashe kuba mu mwidegemvyo w'abana b'Imana n'abasamuragwa b'ubwami bw'ijuru. Twumvire se dawe. turagusaze mukama twumvire twebwe umuryango w'abemera turagusaze mukama mukama mana yacu webwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi ekleziya yawe ikwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako, turonse ivyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yezu Kristu mukama wacu. nimusebe bavukanye kugira ngo aya mashikanwa yacu ashimwe n'Imana Data rugira vyose.
Mukama urakunda kurangura iby'amabanga yawe amenyesha, turakuzamvye rero ngo ivyo dukora mu kuyahimbaza bidufashe kwakira ingabirano zawe nyeranda, tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Horane umukama, kirurutse umutima, nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninahaza tukagukengurukira iminsi yose na hose, wewe Mukama muvyeyi mweranda, Mana yama umushobora vyose, kubwa Yezu Kristo Mukama wacu. Niwe yatewe ikigongwe n'abantu bahacumuye, yemera kuvyarwa na Bikira Mariya. Niwe yababaye ku musaraba ngo adukize urupfu rudahera, ahazukiye mu bapfuye naho aduha ubuzima bw'amahoro. Nico gituma twihetse kwa marayika bose uko bangana, tugashira hamwe n'abafise ububasha bose bo mw'ijuru, ngo dutere ururirimbo rwo kukuninahaza, kandi twame tuvuga tuti: Mana nzima niwe bweranda nyabwo, niwe ubweranda bwose bukomokako. Nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda, atagatifuza irishikanwa rihinduke ritubera umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umukama wacu. Igihe bagera bamufate agira ngo atangure kubabara kuko avyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati: akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufunguragira kwa kundi, afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati: akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka.
bana b'Imana iri banga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama twibuka ugupfa no kuzuka ku mwana wawe, tukaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko waduteye iteka ry'ukurenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuka. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama ekleziya yawe ahiri ku isi yose uyuzuzemwo urukundo. Ibuka Mupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gerevazi nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Turaguhereje n'uyu muryango gushimira ku vyiza uwukorera mu kurosa impapuro zo kuja mu mahanga. Mana nzima, ibuka kandi na bene wacu bamaze kurenguka bakaba bakwitavye bizigiye kuzuka. Turaguhereje Salvatore Gwaho, uyu munsi umuryango uramutse ugandukako, tutibagiye no kuguhereza n'abandi bose barengutse iwawe bariko barasabirwa n'imiryango yabo n'inshuti zabo muri no nkuka ya misa. Niwibuke Mukama nabo bose bamaze gusezera isi, nubakire iwawe bame muco n'inahazwa bwawe. Na twebwe turitakambiye twese, tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana, Yozefu mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi sarabatoni bawe. Tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene, nutegwa iteka ry'ugusengwa, Mana Data mushobora vyose, hamwe na mutima mutagatifu, wongera uninahazwe mu myaka yose. Nk'uko twavyigishijwe n'Umukama kandi akabidutegereza, nimuze dusenge tuti: Dawe twese uri mw'ijuru, Mukama turakuzamvye nudukiza kabi kose, udutabaza amahoro muri iyi misi turimwo, maze utugirire impuhwe wamudukingira igicumuro, twame mwitekane ritagira inkomanzi, turindiriye ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu. Mukama Yezu Kristu, we wabwiye abigishwa bawe uti: ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, nturabe ibicumuro vyacu, raba nyabuna ukwemera kw'ekleziya yawe, uyitabaza amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe rirahanguke,
wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'umukama. Barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro.
dusabe. Turakuzamvye Mukama, iyi nkuka duguhereje tukayisangira ko nidukomeze, maze mu kwifatanya na wewe mu rukundo rwamaho dushobore kwama ivyamwa bitazokwigera bihera. Tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. dukomeze ekleziya muryango mu guhoza ko mu gusenga duhereye mu ngo no mu mibano yacu no mu guhimbaza neza amasakramentu. Ibimenyeshejwe: ubwa mbere, paruwasi katedrale Regina Mundi iciye ku butumwa bw'indemesha z'imikangara y'Imana iramenyesheje abavyeyi ko muri buno buruhuko bwo muci hategekanijwe inyigisho z'abana zizotangura itariki 22 z'ukwezi kw'indwi gushika itariki 15 z'ukwezi k'umunani uwo mwaka turimwo. Izo nyigisho ziba gatatu mu ndwi, ku munsi wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu, kuva isaha 1:15 zo mu gitondo gushika isaha 6 zo muhingamo. Hazokwakirwa abana batonyi bagitangura ishuri, abiga mu mashuri mato mato be n'abakuze biga mu mashuri yisumbuye. Ukwiyandikisha bibera mu biro vya paruwase. Mwoza mwitegekanije intererano y'amafaranga 200,000 ku mwana umwe. Muzohasanga n'urutonde rw'inyigisho bazoronka. Muzane abana banyu muri benshi kugira ngo mubafashe kuruhukira mu vy'ingirakamaro. Ubwa kabiri, uyu munsi w'Imana niho dusozera ukwezi kwa Bibiliya, amashikanwa yose yagenewe gushigikira ubutumwa bwa Bibiliya mu Burundi. Ubwa gatatu, ku munsi w'ejo igenekerezo rya mbere mu Kakaro, Uburundi buzohimbaza intahe yo kwikukira. Ngaha kuri katedrale Regina Mundi hazoherezwa inkuka y'imisa yo gusabira igihugu isaha 2 zo mu gatondo. Nta misa y'isaha 12 zo mu gatondo n'imisa y'isaha 6:15 zizoherezwa. Itangazo rya Diocese nkuru ya Bujumbura ryo kumenyesha abazokwatirwa mu ibanga ry'ubusaserdoti n'ubudiakoni. Diocese nkuru ya Bujumbura irahimbawe no kumenyesha umuryango wose w'abakristo ba Diocese nkuru ko kwigenekerezo rya 13 mu Kakaro 2024 hazoba urubanza rwo kwatira mu ibanga ry'ubusaserdoti n'ubudiakoni muri paruwasi ya Bukeye. Diocese nkuru rero itumiriye abakristo bose gusabira abo batowe kugira ngo Mukama ashishikare kubafasha kwitegura neza iryo banga bazoba batumwa beza kandi beranda. Diocese nkuru yisunze amateka y'Ekleziya dusanga ku nimero 1043 iribukije ko uwo bazi ikintu kuri kuri urwo rutonde cotuma umwepiskopi mukuru abangira imbere yo kumwatira ko yobimenyesha hakiri kare umwepiskopi mukuru canke patiri mukuru wa paruwase akukira. Abitegurira kwatirwa mu ibanga ry'ubusaserdoti naba: Diakoni Joris Butoyi w'igahondo paruwase Bukwavu, nyene Toma niyo nkuru na Ndayisenga Dafroze. Diakoni Alain Michel Habarugira wo muri quartier Nyakabiga ya kabiri paruwase Nyakabiga, nyene Damien Mpangaje na Marie niyo yunguruza. Diakoni Jerome Mutimukeye wo mu Rudehe paruwase Bukeye, nyene Erma Ntibanyiha na Dominique Ndayishimiye. Diakoni Aimable Ndayikengurukiye w'Imurunga paruwasi Jenda, nyene Dieudonné Buhanza na Isidoni Ndayisaba. Diakoni Arcade Ndayikeza wo muri quartier Buterere ya mbere paruwasi Buterere, nyene Juvenal Sinzinkayo na Consolate Mfumukeko. Diakoni Gerard Ndayisenga wo mu Kinama quartier Gitega paruwase Kinama, nyene Bernard Ndabakekure na Judith Ntamahungiro.
diakoni ferdinand ntunze w'inyabungere paruwase magara myene silivestre ntirandekura na petroni ntawukirishiga. diakoni alfred niyintashya w'imubimbi mpinga paruwase mubimbi myene marke mpawe nayo na cecile havyarimana. diakoni jean bosco sengiyumva w'inkonyovvu paruwase munanira myene bernard ntigacika na marie viola ciza. diakoni edmond shimirimana wo mu rweteto paruwase bukeye myene pascal harushimana na agnes sindayizeruka. abitegurira kwatigwa mu ibanga ry'ubudiyakoni n'aba: faratiri beni nobel mpore w'umucyarama paruwase kinama myene eugene hakizimana na ana ndayisenga. faratiri diodone ndiho ku bwayo w'ibutagazwa paruwase jenda mwene diomede gahungu na domitire nsabimana. faratiri christophe ndiho ku bwayo ndi ku bwayo w'ibusangana paruwase bukeye mwene zakari habyarimana na sylvie manirageza. faratiri erike nininahazwe w'ikiziba paruwase mubimbi mwene anise hatungimana na karini ishingira nkabo. faratiri roha niragira wo mu migera paruwase mutumba mwene marcien nduwumunsi na anezi baragahorana. faratiri jean marie vianney niyonzima w'ijanga paruwase munanira mwene damas nawo bigejeje na akwirine na kintije. faratiri zakari nyangoma wo muri quartier nyabugete paruwase ruziba mwene leopold ndayishimiye na devote ntayitangira. faratiri desire nzohabonayo w'icyaranka paruwase rushubi mwene novance ndabanikiye na kapitoline nzeyimana. faratiri siriyake sindayigaya w'icyaranka paruwase rushubi mwene cyprien mpitabavuma na gloriose bizimana. bimenyeshejwe na munyisenyeri gabriel baregensabe umunyamabanga wa diocese nkuru ya bujumbura. muhaguruke dusaba umuhezagiro. horana umukama. imana mushobora vyose, data na mwana na mutima mweranda nibahezagire. shenguruke turashikanye. mushishikare kugira umunsi w'Imana mwiza mwese.